none kuki washinye gukina utari umugore w'ubwenge kandi wumva ushaka ko abagore baba abagore b'ubwenge? Okay, jewe muri filime umugore w'ubwenge nakinye ndi umugore adashoboka. Nashatse kwigisha cyane cyane filime je ndiko ndazandika, ndashaka cyane uzozirabe zose, ndashaka cyane kwigisha abantu uti iki kintu kirakogwa mugabo gifise ingaruka mbi, iki kintu yego hariho benshi bakigira mugabo gifise ingaruka mbi. Ingeso mbi, kutubaha umugabo, gutuka umugabo, kugaya umugabo, ni ibintu abantu bakora benshi, hari abibaza ngo nibisanzwe ariko ni ibintu bifise ingaruka mbi, ushobora kugira ingaruka mbi ndetse bikagu. This is Homewood TV together with Mova Entertainment. Twese amutashaka gushikana entertainment yacu kure tugashika kure. Muno mwanya ndi kumwe n'umusitari wa filime. Nababwiye yuko 80% ari abakinyi b'amareresi nibo bashaka guteza imbere, nibo bashaka kumenyekanisha ibintu ariko bakora. Muno mwanya turi kumwe n'umukinyi wa filime aruka kuri filime yitwa Umugore w'ubwenge, iri kirandika amateka kuri YouTube. Ndazi beshi muri mwebwe muri ko muraba iyi interview muramaze kuyibona. Tugira tumubaze tubwire byinshi kuri filime Umugore w'ubwenge, tubwire na project afise nyuma ya filime Umugore w'ubwenge. Ndabaramukije kwanza. Ndabaramukije neza, murakoze no kumpa umwanya. Mwamubonye ni musare na visage yiwe iravyerekana. Uca bisoma ngaha. Ndabishimira Imana. Ego. Twabonye muri filime Umugore w'ubwenge wari umumama adashoboka, tubwire ide yo kwandika filime Umugore w'ubwenge yavuye. Ide yo kwandika filime Umugore w'ubwenge cyari ikintu kiri muri jewe kandi nticahereye hajya no bukirabandanya. Ndakunda abakenyezi, ndakunda kuba hamwe n'abakenyezi, ndi mu mashirahamwe y'abakenyezi, ndi mu makoperative y'abakenyezi. Jewe mbonye umukenyezi ndumva nkoze ko cyane. Ijya Umugore w'ubwenge nayanditse kugira ashobore guha abakenyezi bagenzi banje, ndababwire ko bajya bisuze stima, bajya babona ko badashoboye, bajya babona ko atakintu na kimwe bokora, ndababwire ko ari abagore b'ubwenge kandi umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe akarukomeza. Ego turabona mu mibereho ya misi yose hariho abagore n'ukuri wovuga oya n'ukuri urarengeje, ariko nashatse cyane kwerekana umugore w'ubwenge ibimuranga n'umugore w'igifu, kubera abagore bose si abagore b'ubwenge, hari abagore sinzi nyene cyubyumva. Vugisha ukuri abagore atari ubwenge umuntu cyabavuga gute. Reka tububahe ntaco. Iciza nuko bohinduka nabo bakaba abagore b'ubwenge. None kuki washinye gukina utari umugore w'ubwenge kandi wumva ushaka ko abagore baba abagore b'ubwenge? Okay, jewe muri filime Umugore w'ubwenge nakinye ndi umugore adashoboka. Nashatse kwigisha cyane cyane filime je ndiko ndazandika, ndashaka cyane uzozirabe zose, ndashaka cyane kwigisha abantu uti iki kintu kirakogwa mugabo gifise ingaruka mbi, iki kintu yego hariho benshi bakigira mugabo gifise ingaruka mbi. Ingeso mbi, kutubaha umugabo, gutuka umugabo, kugaya umugabo, ni ibintu abantu bakora benshi, hari abibaza ngo nibisanzwe ariko ni ibintu bifise ingaruka mbi, ushobora kugira ingaruka mbi ndetse bikagusamburira n'urugo. Nico gituma je nashimye nkinige sene, ntabwo ndi umugore adashoboka vraiment. Ntabwo ndi umugore adashoboka ariko nashatse kwigisha abantu, ndababwira umugore w'ubwenge nibi bimuranga, utari ubwenge naho ngibi naravyerekanye, abantu barashobora kuguma bayiraba. Murabyumvise bakunzi ba Homewood TV n'abakunzi ba filime Ndundi, ntiyakinye ari umugore agaye umugabo canke atubaha umugabo. Yashatse kwerekana bajya batubaha abagabo ko ari kwihenda cyane. Kwiyumvira gukina filime byaje gute, n'ubuhe butumwa mwa mushaka gushikiriza abantu muri filime? Kwiyumvira d'abord, kwiyumvira gukina filime je natanguye gukina théâtre nkiri umwana mutoya. Batwigisha muri Sunday school muri église, natanguye gukinira muri église, birakura ndakina ku ishure nkakina hehe hose, birakura niho nagiye gutahura ko ari impano yanje Imana yampaye. Ndavuga isi no iryamika reka ndayikomeze. Hanyuma maze kwiga amashure narize muri communication sociale, hari muri kaminuza twarigamo amakuru ya filmology. Urumva bica biteranya na Yangabire Fils nakina amateatre gusa, ariko maze kwiga ndi muri kaminuza ndiga n'ibintu vya filme. Ndavuga Imana rero yaranteguriye nibi, ndatangura rero ibintu vya filme, ndandika amafilme ndayasohora, mbona ko filme ifise impact nini par rapport ya théâtre. Ubu théâtre ndazikina mbwa sindazikina cyane, ariko narabonye ko filme ifise impact nini. Filme ni ikintu ushobora kuraba ukabika ugasubira ukaraba, mbwa nabonye théâtre urayikina
bigahera abari ngaho nibo bayibona gusa, ariko film urayibika kuri YouTube canke ukayibika abantu bakazoyiraba ejo hirya y'ejo ndetse no mu myaka. Umva ni moyen de mobilisation iri ikomeye cyane gose par rapport ya théâtre yo kuvuga ubutumwa bwiza na cyane cyane. Ego Madame Sandrine, habuze iki kugira hagere iki gihe turasubira kubona indi filime nyuma ya filime umugore w'ubwenge, nta yindi filime turasubira kubona? Umwanya uhaciye si usigaye, vuba cyane muzobona bishasha kandi biryoshe. Umva aho Imana igejeje ikora ndabishima, vuba cyane sikera muzobona izindi filime nshasha ziwanje. Tenyenya gato ibikorwa turi ku kivi, ntabwo turyamye, ntabwo twicaye, two turakora igikorwa Imana yaduhamagariye gufasha abantu biciye mu sinema, biciye mu mafilme turiko turakora, kandi vuba nta gihe kinini gisigaye ibintu muzobibona. Tubwire filime mu buca mutegura cyo mu buca muha abakunzi banyu ko yitwa? Ntituyibabwira n'akabanga twibikiye, dushaka kubaha ibintu biri. Oya nububeshi rero yivuge tuyu. Ntabwo ari ubeshi, turi ku kivi kandi filime yacu muzoyibona, tuzoca tubabwira na titre, ubu ntidushobora kudevoira, iracyari secret yacu, muga turi ku gikorwa, hageze ko tuyipubliya tuzopubliya ahantu hose kandi namwege muzobimenya. Okay, nimutubwire hano dushaka gusanga ibikorwa byanyu, hano dushaka kuraba filime mwakoze. Je ahantu mushobora kubibona ntabwo biraba byinshi cyane gose, ariko ndizera Imana izonshoboza. Ni kuri YouTube yitwa Sani Agence, Facebook ni Sandrine Nizigiyimana, ashaka kumbona kuri Twitter no kuri Instagram. Okay, Sani Agence ni iki muri make dusigurire neza? Sani Agence ni agence de communication, donc ibikorwa binini dukora, turagira ama publication ayo mafilme nyene, donc twarashatse dukora ikintu cemewe na leta, ntidukume dukorera inyuma ya leta, ariko turashaka gukora ikintu cemewe na leta, dutanga amakori igihugu gitera imbere, ibintu vyacu bitera imbere muga turi mu murongo. Sani Agence rero ni agence de communication, ivyo vy'amafilme, ama publicité, ibintu vyinshi a rapport avec la communication. Ego. Okay. Ndairongoye. Okay, Madame Sandrine wo mukenera mukinishe muri filime canke akaba afise filime yateguye akabona casting yanyu irabereye kuba yokina muri iyo filime, mwomwemerera? Tubanza kuvugana, ntidukina amafilme yose. Nababwiye. Oya. Tubanza kuvugana tukaraba ivyo ari vyo, tuge ntidukina ibintu vyose, hari ivyo twahamagariwe gukora. Nababwiye ko amafilme yanje ari amafilme chrétien, hari ibintu, hari ugwego tudashikako, turafise uburimba aho tugarukiriza. Ego gukorana n'abandi turakorana nabo kubera twese donc turi bamwe dutezanye imbere, muga hariho uburimbi dufise nk'abantu bamenye Imana. Ubwo burimbi nubuhe? Uburimbi ni bwinshi, none uhora uraba televiziyo, uhora abana amafilme, hari ibintu ushobora kubona ukabona ibintu bariko barakina, ni ibintu bariko barigisha abantu, donc abana bato ukavuga ntagiye muri cara muri salo bakerekana ibintu muri televiziyo, ukacufata telecommande ukazimya. Navyo urabona ku bavyeyi. Tege mu mafilme yacu bijya ntabihari, tege filme zacu zubaka abantu bose, nta bitera soni mu bisanzwe dukina. Ego Madame Sandrine, habuze iki kuya mu Burundi abakinyi ba filime baronke federation, mu bindi bihugu turazi usanga bafite ama federation bahurikiyemo, mu Burundi habuze iki kubo gushika bata federation dufise? Bon, jewe ivyo mbona aho amasinema y'u Burundi ageze, je ndabona ko turiko dutera imbere. Uharuye 2015 ingene ibintu vya filme vyari bimeze, uravye n'ubu hariho intambwe ikomeye cyane kandi ntawe idea. Nivyo rero vy'ama federation. Donc ko barundi bahagurutse bizokunda ni buke kandi hariho n'abandi bantu bariko baraja hamwe, ari abakinyi bakaja hamwe, bizokunda ndibaza mu misi itari muke n'ama federation y'abakinyi b'amasinema zoza. Murabona no n'abategetsi b'igihugu ko bahagurukiye ikintu ca droit d'auteur, tumaze kuja hamwe ibintu vyose bizokunda, kandi ndibaza ko n'amafilme y'abarundi azoteraje imbere. Ego baradusaba ibikorwa mvabwenge dukora tuje kubikingiza. Wowe vyawe umaze kuja kubikingiza muri OBD? Oya sindajayo, ariko ndi muri processus. OBD ni iki kuri wewe basi? OBD ni kigo cy'igihugu kijeje gukingira ibikorwa mvabwenge. Kuki utacituye none?
kubera ko utacituye kigukingira ivyaha. Ndiko ndavyegeranya nzobijanira rimwe ibikorwa vyanje kubera ndabifise kandi ni ikigo ciza gusa umenga ntikirakomera cyane mu gukora ntituracizera cyane umenga nta bikorwa bigaragara vyinshi ariko ntegerezwa kujayo nanje. Kirakomeye kuko kimaze imyaka 8 gikora. Madame Sandrine akajambo kagasunika ruge kuko ijambo rya nyuma ntiribaho zosubira uvuge ubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba filme Ndundi n'abakunzi ba Homewood TV. Akajambo nogira abakunzi banje nuko nkuko turako tuvuga ku mugore w'ubwenge ibintu byose bagira ubwenge bashigikire amasinema y'abarundi abakinyi babashigikire ndetse isinema iratuma igihugu kiboneka neza isinema iratuma igihugu cacu hari abakizi nko kumengana igihugu kitabaho kirimo intambara iki nibiki ariko igihugu cacu ni ciza ni igihugu gituje ni igihugu kirimo amahoro kandi dutegereza gukina ivyiza by'igihugu cacu ndetse n'ijambo ry'Imana tegereza kuriha abantu benshi bashoboka cyo gituma rero ntumiriye abantu bose gukunda amafilme Ndundi nitwibaze ko izo muri Tanzania izo mu Rwanda z'abanyamerika arizo zikomeye cyane no n'abarundi turaje kandi tuje dushushe. Mwavyumvise baraje kandi baje bashushe mwavyumvise bakunzi ba Homewood TV nari kumwe n'umukinyi wa Mareresi Madame Sandrine mwavyumvise vyisha tubwiye ukabushaka kuraba filime yiwe yakinye filime yitwa umugore w'ubwenge ushaka kuja kuri YouTube ukandika Sunny Agence ukaraba filime yiwe yakinye ukaraba n'izindi filime asanzwe zifise ko nyinshi ukaraba n'izindi filime yagiye kudutegurira nkuko mwavyumvise ni Simple Simon Pro behind camera perfect kuba twasize tuvuga ati ciao ciao kabuta subscribe kora subscribe saluti kuri umaze kuyikora ukabutera ikora ubunyene kora subscribe aho kukaronga to kurushikira notification kugira ubandanye kurikirana amakuru ya Homewood TV ubona amakuru ya entertainment Ndundi Homewood TV together can move our entertainment.